Donc ibintu byose n'imipambano muga ntitubayeho ubuzima bumwe man no gupambana bya iboro kweri yaratudekoneye sana dramatic ndamufana kwera hayi hose respect mugabo ajya hajya arakoze ikosa kandi tukiri no ngaho abaririmbyi benshi ya support nyinshi iva hanze meme na Dramatic nibo bamutuma ko hanze kawaida yamayo mu matua ukacusanga ngo bavuga fo yaratudekoneye fo Black FM imbere yo gutegura amafaranga yo kugura amatrofi bategura n'amafaranga yo kudushimira erega pepe ufise inyinya jewe nzo kuita madamu nitwa jana kwa mami kinyinya oya ntuzunyicisha ubutamu kana gafise inachi kabikora moro harimwo machi o machi yani kaka kana. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yaco mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi guys nabazaniye impano idasanzwe, nabazaniye umutipe ari talented, reka ndamubahe mwumvirize impano bro. Welcome. Merci beaucoup. Comme Jade, bad on the beat, bad on the idea. Merci beaucoup kunyakira mu kiganiro. Na birenze novuga nuko nyine mwakoze sana. Ndashaka kubankubitire man Mr. abantu bamwe baradukurikirana mumva impano yawe kuko uyu munsi nakuzanye ngaha kugire babone tara ikurimwo. Je ndagufollowinga nkora ndaba video zawe ariko ndashaka abantu badukurikirana bamenye tara yawe bumvise. I want you to fly, 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 nawe baby girl. La kunzaniro to show when it out from a mood and to the yanaga. Kasana kabad and I want you to fly, 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 nawe baby girl. Niteguye kukurinda sana fise body in the rust kama Buddha mina wewe na wewe na wewe mimi na wewe na wewe mimi na wewe na wewe mimi na wewe ni poa na wewe na wewe mimi na wewe na wewe mimi na wewe na wewe mimi na wewe ni sawa. Wow. Yes sir. Numva nifuza ko abantu bokumenya bro. Nifuza ko abantu bokumenya kuko je ndakuzi cyane kuva mu ntara ya Ngozi gushika BJ urapambana mzee urapambana. Merci beaucoup. Ndashaka kumenya ku bantu batakuzi ari rya mbere wakubonye amazina yawe witwa gute? Amazina y'umuziki nayo witwa gute? Amazina yanje rero nitwa Muhire James. Ariko umuziki wanyise Jade Muzika. Turaho nyene Jade Muzika kubera iki? Jade yavuye muri James. Yo de nayo kwa kodiye rushaka sirva gusa ndafise umuririmbyi nkunda cyane. Nakuze navuye ko yanyispira wa Nigeria itwa John Dre. Yo de rero yananiyo yavuye. Niyo yavuye nashatse ngira ngo James Dre ndavuga ati wapi ngire Jade. Okay. Jade muzika kubera ugira bamenye ko muri ibi bintu nyene ndimwo muzika ndayishira ko numva gasona bien. Uzi yuko nkigufollowinga kuri YouTube nani nibaje ko Muhire ari byavuye nko muzika cyangwa kuvuga Muhire ha mucuvuga muzika ya bon mukubigira Muhire sinayikonta cyane mugabo mu nyuma maze gushaka iyo muzika narasubiyemo ndiyumvira ati ravuga byaye boro hubwo bigwanamwo avuga ati di fresh nkangumize muzika tu. Inspiration kuza mu muziki wayikuye navuga yuko narashoboye kuja mu gahiganwa kamwe
one day ndi Ingozi turaririmba naririmba numa ibintu vyategurwa vy'ama evenement kushure nigako nkaririmba apiti bakabajama bakambwira ati piti yangu urashoboye uzoje stu ukore nk'abandi ndavuga ati shaka kanzoyipanga one day ndabipanga ndarecording indirimbo zika kuri 3 ariko izo ndirimbo zose zose shazira ntakarabe bigenze sije zatakaranye mu producer donc mu producer yarazitaye ndamurya umuhari sana turashwana fo ndavuga ati vyawe boro none gute ndatangura ku beat za mbere gasha bigenda nkuko ku beat za mbere ukazitakaza ndavuga ati ndabi ibintu mbona umenga nzohava ndanabiheba ntaratango kandi nazirihiye man wari wamurishe amazira atakara nagira cyakubwira ati reka tuzisubiremo basi donc oya ubwo ama projet yatakaye yaje nabimenye haize igihe kirekire ndavuga ati ama projet ko yatakaye mujama reka tubipowe turakorana kana ijya ya mbere uwo mu producer yitwa gute ni CPG turakorana ijya ya mbere ikana gusa ntayikurihisha iki bon twaravuganye tu nk'abajama kubera wawe yaragufite ideni y'imiziki 3 none umva twaravuganye nk'abajama tu turabikora biragenda fresh ingoma arayikora bien abantu barayakira banashaka fresh ariko hakuru mu kubitangura bien naho ntibabikunda ntibasiba abantu bari bumva ibintu vy'umuziki sana umva ko umuntu nka jewe akiri nko muri dufate nk'umuntu w'umwana dufate aciga yoja mu bintu vy'umuziki cyane umenye ugiye mu bintu vy'abarara abantu banywa amatabi inzoga nyinshi tubabone itonda mu gitondo misi yose gusa rero birangira ahubwo rero mbaye umwana w'indero kurusha namwe murabibona by the way wasengera hehe jewe rero nasengera muri Pentecote ariko sikuvuga ngo narabatotse ngo narahavuye ngo kubera ngo imiziki n'ubu noja gusengerayo gusa akanya ntiri kurajayo ariko uyu mwanya sindiko ndaje ariko n'ubu sino ntacyo mbuza kuja gusengerayo gusa Jemba numva ngiye gusengera nta atakibazo gusa muri uyu mwanya mba nsengera handi nsengera muri Katolika ariko niyo nari nanatanguriye ubwa mbere wabaye busubireyo nabaye busubireyo ugiye mu miziki wacu usubira muri Katolika bonse kuva ngiye mu miziki naje nsubira muri Katolika abantu bava bavyumva nabi yuko umenga naciye mva muri Pentecote kugira nje mu miziki wapi no muri Pentecote nararirimba muri chorale gusa rero n'abantu usanga baba Pentecote bamenye yuko uririmba izi ndirimbo za Sekira ushaka gutera amabuye bakavuga ati wapi kawaida niko bimeze kawaida hariho kwanza niko bimeze bakurusha tuja hanze y'isengero kwe navyo nyine biri mu vyatumye uvuga ati cyareka nigarukire muri Katolika aho bantahura bonje narabitahuye mu nyuma ndavuga ati Imana ni imwe twese dusenga Imana imwe hakuru n'umutima tu navuga ati okay je reka nkorere ibintu vyiwanje ariko se talent none ndabigenze gute ndabireka navuga ati reka norohereza abandi donc ko dushoboye kubihurizako kanje ngaha dushobora kubihurizako ndabikore hama n'Imana tugume turi kumwe kandi ntaco buza ko ndirimba n'akarimbo ka gospel no kugatamu karirimbira Imana birashobora no kuba hit fo wabwe ndi mu kubatamu indirimbo mu nyitege ya gospel kabatemwo mani babone yuko utaci uvuga ngo wabaye umurara kandi Imana ndakana kindero ntavyo mubona sura biragaragara ariko indani navyo tuzi muta navyo tuzi indani ko batamuntu abona umuntu indani camwemera ivyo ndababwiye imbere yuko winjira mu muziki imbere yuko uririmba kakana ndashaka kumenya nabahe baririmbyi bo mu Burundi bakwenspira baririmbyi bo mu Burundi banyaspira navuga yuko ari nka Dramati Sabi Melanin nka We Love Music yose ni fresh
abajama ndabakurikirana sana kandi barabizi n'abantu barabibona tu abajama barabizi kabisa ukiraho nyene abantu bavuga yuko iyo umuririmbyi akiri mushasha hama agafatisha hari ukuntu aca yibona ugasanga arimwe agira ibintu bitajanye par exemple nka Dramati agifatisha hari ibintu yigeze kuvuga ngo aba diaspora ngo babayeho nabi ngo ntiyoja hanze ngo bakora ngo ubuzingo buri cheap ivyo bintu ukibibona wabivuze kwiki wabibonye mu buhe buryo navuga yuko umujama kweri navuga yuko akijya gihe yaratudekoneye sana yaratudekoneye nka twebwe donc bajya abajama nibo banadufasha kugira ngo ibintu vyacu bigume biriya turonke n'amafaranga bijemwe n'amafaranga donc urumva uje kubafira ngo babayeho fo ubudekonye kawaida na munyagihugu ari wese ari ngaha mu barabara umubaje atushaha we visa yawe ni ishaka kujari ari abatipe bose barumye mu Burundi ski ucuvuga ngo bajya bajama babayeho fo kandi natwe ari byo dushaka donc ibintu byose n'imipambano muga ntitubayeho ubuzima bumwe man no gupambana bijya boro kweri yaratudekoneye sana Dramati ndamufana kwera hayi hose respect mugabo hajya arakoze ikosa kandi tukiri no ngaho abaririmbyi benshi ya support nyinshi iva hanze meme na Dramati nibo bamutuma ko hanze kawaida yamayo mu matua ukacusanga ngo bavuga fo yaratudekoneye fo gusa mugabo yasavye sorry byagenze fresh hama DJ Fernando nawe hariho ibintu byigeze kumuvugwako ukuntu atatanze credit kurujya mu mudamu yari yamufashije Kadikei bijya navyo kwibona wabivuze kwiki wabibonye gute ico no vuga ko urujya mujama navuye ko man sinzi ngira ni hit ngira yagize yaronse hit ngira cagira cayumva menga yana acha yumva nguvu menga ararenze gusa ni fresh hit yarayifise mugabo ariko yana kurujya mu mere kweri yaradekonye aramutaye kindero sana mugabo sinzi hagati yabo kuntu vyaye vyagenze mugabo ico credit yategezwa kuyironka kuko hari vyinshi bakoranye twovyitwa yuko yoba yari yaborewe nka 6 rero ivyo ni Franika bivuza ariko novuye ni nka 6 nyene nuko borerwa nka 6 nyene ikagira wakaca yumva umenga ni yari hit hatari kuburyo yumva umenga n'uwundi muntu wese ashaka kumubwira uko ashatse tu mugabo nibaza yuko umuririmbyi akwiye kwicisha bugufi ahantu hose abageze tu turaho nyene hari ama award usanga batanga nk'BMA yaratanze ama award hari abantu usanga bakunda kwidogera bakidogera ati baraduha ama award ni vyiza baradushimira ariko baba bakwiye guherekeza n'agafaranga turaho nyene hari nk'utuntu wowe umaze kwa partenamwo bakagushimira ariko kavuga ati hari hakenewe akanoti narigeze kuronka certificat kuri Kana nigeze kuronka certificat kuri Kana kuri TV kuri Black FM mugabo je certificat ndayifise ni bien vraiment mwarakoze kandi ndabashimira sana mwarashikanya handi hantu tugusa barampaye na promotion ariko vraiment mwibuka yuko natwe tuba twakoresheje amafaranga kubera iyo ndirimbo tuzira amafaranga menshi man ciye ubona rero umuntu yigaraguhaye certificate yakweretse ko ushoboye mugabo nta kantu aguhaye kwerekana kuri naho ibintu wakoze wabishizemo amafaranga ibintu vyo ngaha gusa tu nta bishasha kweri barayo bikebuke tu mugabo ndabashimira tu aho muri make imbere yo gutegura amafaranga yo kugura amatrofi bategura n'amafaranga yo kudushimira yego vyo bavyiza kugira unaronke n'inguvu zo gukora iyindi clip kawaida kubera ko nk'iyo baduhaye zya trofi za bien mana urashobora kwishira ngana umwana wakazibona ati papa burya yarigeze gutwara kana kanaka ariko nawe none nk'ubu yego arayisanzeho muganta
nta kintu nta basi dufate ega arayibonye gusa ntararabona nta kintu abona wifashijemwo none niyo trophy vipi niyo kuza gushariza ngaha tugusa harakenewe agafaranga kwe mushiremwe amafaranga mwateguye trophy yo guha umuntu ngo yakoze igikorwa kanaka mushiramwe n'amafaranga yeah ugishika muri uyu mwuga wo kuririmba ni kihe kintu caguciye intege umvume ngaho bihagarika apare yazandirimbo wigera kubura ni bihe bintu kivyinjiramo nyene uri ngaha mu gisagara ca Bujumbura pana bijye vy'ingozi ukiri ngaha muri Buja Flavor wayishitsemo ni kihe kintu caguciye intege uravuga ati cyane umvume ngiye ibintu no bihagarika ibyo vy'isonge vyaheze namaze gushika ngaha kintu rero cangoye atari canciye intege nyene vyatari no nkumva ko no biheba kumva ko bihagarika gusa nyene ukigarura mu nyuma kubera taranye ni kurimo bon ni ibintu vyo kubura ama support y'abantu tu utarinze kubacorera nawe urabizi abajama badufasha kabisa muri bintu vy'ama support y'ama ibiganiro byo kudushikana kora bakaduha basi novuga yuko basi bakadufasha kugira ngo ibintu imiziki yacu igire kure aba promoter kawaida ugasanga gusaba amafaranga menshi gusa umwanya umwe ndabatahura umwanya umwe ndabatahura bari mu kazi baba bakeneye kubaho ariko ata management nabari picha zirefu abari birefu babisaba kupambana nkumva umenga no banza nkabiheba nk'imyaka nk'itanu canke nka 10 manze ndondera irari cingaruka kubikora nkumva umenga na umwanya nawe ni pitch ikintu rero kije gukomeza kikumva umenga wogumamo ni iki je kubera nizi basi yuko J-Ball ndabikunda je nyene biranka yuko ndabiheba nkumva umenga no guma ndabikora kandi nkumva ndafise n'abandi bajama to baba journalist nyene ntashobora kumubwira ati peti yangu ntukawuke we najye uronse ntugire ikibazo kubitamwo numenya donc imbuto yera we shiramwo kiwe fate risque tu naharera naho bizohomba n'impaka nzoguma nabataye niye feedback umaze kuronka kaguca intege ivuye ku feedback ari umupeta amaze kumfira kuri YouTube amaze kunyandikira ngo peti yangu urabizi ngo mugangurana ngo mubono nguragara sana cyane gusanga yaravugije ukuri happy singara gende singara vraiment ikibi nuko uzuma navuga mani nguririmba nabi ngo ibintu bihebe nayo kugara nivyo bon ivyo nta nta ndayisoma ni hahandi nyene abantu nyene batabashaka gutera imbere naho ubundi komantere nayo ndaro ndashaka wongere bakubitire freestyle yindi abari ngo baradukurikirana yani kaka kana twakuranye sana yani kaka kana twakuranye sana yani kaka kaka yani kaka kaka yani kaka igitero man igitero nico dushaka weri kuvuga rofi we kamikazi kanje niwe nguma mbona kubaho nivyo baho kuko nanje mukunda ukuri like your body uri kuratamba kukunjana kure au uri erega pepo fise inyinya jewe nzo kuita madamu nitwa jana kwa mami kinyinya oya ntuzunyicisha ubutamu kana gafise inachi kabikora moro harimwo machi yani kaka kana twakuranye sana yani kaka man ndababazwa n'ukuntu aba promotere bo mu Burundi bagenda gupromoting umuntu aruko amaze kubaka izina ariko iyo akishakisha usanga bamwirengagiza iki
birambabaza sana kubera ikino n'abantu bikige batacitaho taraye umuntu baraba umuntu gusa ari famous umuntu ashobora kubinjiriza ikintu ivyo bintu biratuma abantu bari hasi bataduga ngo bagere kure bacika intege. Tubona imiziki yawe iri kuri YouTube ari we wenyene nta makorabo mbega urateganya gukora amakorabo nyamba ubiteganya teganya gukora korabo nande? Bon, korabo zirateguye gukora, ndiko ndategura korabo, ndibaza mu minsi murayibona indirimbo nakoranye n'uwundi muntu. Navuga yuko muri umwanya sishobora kubabwira mugabo muzoyibona korabo ni mu minsi mike y'indirimbo, mushobora kubona no ko iyi nyene gidusubire n'ubundi sohoke ari korabo mugabo ndabibabwira mu minsi mike yitu. Gukurikirana imbuga ziwanje nka Instagram, Facebook, ngoma ndabibabwira X umwanya muto kwera uri imbere ndabatamwe yindi ndirimbo inyuma ya nawewe na korabo kabisa ya bien. Ndashaka kubwira akajambo kamwe ku muntu nkaradukurikirana yifuza nko gusupportinga cyangwa nk'umu investisseur ni kihe kintu womusaba? Namusaba kunshigikira nyene nuko yonshigikira ari cyo ushaka kumfasha, nyimba ushaka kuba manager wanje, nyimba ushaka yuko dukorana mu bintu vy'imiziki nyene, nyandikira kuri X canke Instagram hose ni Jad Muzika. Nyimba ushaka kunshirira ko view kuri YouTube ni Jad Muzika. Ariko indirimbo zibiri na wewe n'indi yitwa Kana. Hose ni Jad Muzika no kuyandi ma platforms hose kuri za Audiomack, Spotify, Boomplay hose indirimbo ziriko bandanye mukurikirana Jad Muzika mushigikire ndabakunda sana. Akajambo ku bafana bawe nako? Abafana banje rero ndabakunda fo mubandanye mubinkura kujya nyine muri ko murabikora ndiko ndabibona indirimbo irikirarabwa ni 2 semaines rageze muri 12k 12000 y'abantu bayiravye. Numva biriko biragenda fresh kandi no kuri Spotify naho ni bien, ama streams ni fresh, izo matro asakombye. TikTok kuri kutayikoresha? TikTok ndayikoresha nayone. Kutayibabwira? Ndayibabwira. TikTok ndayikoresha nayone, ama challenge mugende mukora ama challenge muri benshi. Bariko barayakora sana n'abandi. Bavuga ngo challenge ngo zikozwe n'abana. Ngo nizongo challenge z'abana rero naye murabona ko atacombaye genda mukora udu challenge. Ubusa n'abana batipe bakunda abana man. Wapi nende bo nibankunda ndabakunda vraiment. Urabakunda vyatara abana? Oya pana donc gusa ndabakunda kweli, naye ndabakunda nkujya nyine mu nkunda tubanaye dufashanya tu. Reka ndagushimire cyane Jad Muzika. Merci beaucoup. Reka ndagushimire wewe muntu wari wese uri kuradukurikirana aho uri hose. Wewe wafasha kanya kawe ukaturaba ku figaniro gitangura gushika kirangire. Merci sana aho uri hose. Big up on yourself.